guherayo no gufata inzu 153 n'imodoka 55 vyiwe nico gihano sentare ntahinyuzwa yasabiye kuri uno wa kane uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo bikaba vyabaye Alain Guillaume Bunyoni yaramaze iminsi ine ariko araburana. Urubanza rukaba rwari rwatunganirijwe mw'ibohero rikuru ry'Igitega aho amaze iminsi afungiwe. Akaba akurikiranwa ku vyaha bitandukanye harimo gushaka gutembagaza ubutegetsi, gutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere w'uno munsi no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abagirizwa ko bafatanije icaha co gushaka gufata ubutegetsi nabo bakaba basabiwe umunyororo w'imyaka 30. Abo nabo akaba ari Colonel Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi co kugwanya imigumuko hamwe na Colonel Destino Bafumukeko yahoze ari mu ndongozi z'iperereza. Abo uko ari babiri bakaba kandi bagirizwa no kumena amabanga y'akazi baregwa ko baburiye Alain Guillaume Bunyoni ko ariko araronderwa ngo afatwe. Abo bose barahakana ivyaha bagirizwa bagasaba kwezwa n'ubutungane. Abandi bumvirijwe muri iyo dossier ni Brigadier Wilson na Brigadier Adalbert bahoze barongoye abapolisi bararira kwa Bunyoni kubijanye n'ibigwanisho vyatowe kwa Bunyoni. Abashoferi babiri ba Bunyoni bagirizwa ko bafashije mu kumunyegeza co kimwe n'abandi bapolisi babiri Didas na Isaac. Uwarajejwe inyubako za Bunyoni com Niyonsaba abazwa ku bigwanisho bivugwa ko vyari binyegejwe mu mazu ya Bunyoni, eka n'uwararongoye umutumba Mubone mu ntara ya Bujumbura aho Bunyoni yafatiwe aregwa ko nawe nyene yafashije kumunyegeza. Nabo bose bakaba bahakanye ivyo bagirizwa. Urubanza rukaba rwashizwe mu mwiherero rukazosomwa mu minsi 30.